ahagaragaye ifoto yiwe ku muntu atarazi Iva canke nuriya mwigeme bari kumwe mu rukundo. Eka nta mwigeme mana yanje. Basi nuriya mukobwa. Oya basi nuriya mu mama. Hago umuntu mwita mu mama kubera ko mwita mu mama. Oya nuko natana abantu bakunze. Niryo muntu adasana hano. Nkajya Iva Aka ubukene ni bubikoye. Il faut chercher l'argent vraiment. Ara bakobwa bagunyobora mu post. Reka twarafuye. Turondera amafaranga. None ntimutubona. Yamwe nta mafaranga mugira. Nico gituma. Wacha tutafute basi mpaka. Ira tu. Namwe bwagiye muhora mutugeze turondera. Najeje ukazomora n'ikizungu gishaje. Shaye kigabo gishaje. Nukuri kizaga gifisa amahera. Ata amahera gifise ntihojayo. Oya mwami wanje sindiko ndagenda. Bisanzwe nta mushuga mami akenya abaho. Nkuko atamushuga daddy akenye abaho. Aho ni mu gihe jewe ndi star boy ngiye kurondera umushuga mami. Nta mushuga mami zorondera atafaranga afise. Ni muri umukobwa ukiri muto. Nta mushuga daddy uzorondera atanota agira. Ico kintu wowe ucumva gute muri rusange? Niko kuri. Kuko umushuga mami ntashaka kuza akubwira icifuzo ciwe deja gusumba amafaranga atayafise. Mugabo kenshi usanga bafise amafaranga, inzu, imodoka, osi sida, VIH. Iki? Na VIH, ntuyise. Nasi ndaba abayifise. Niko nabonye memesi zibivuga. Kandi ngira nivyo. Uwo ni umushuga mami. Bose n'abashuga daddy nuko nyene. Yes. Hello my people. Abakunzi ba Star TV. Abakunzi ba Star Boy the Ship. I'm Star Boy the Ship. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fashora Fashije, Mr. Adonke, The Lion in the Jungle, King of Ladies, Mr. Sharp Man, mzee wa mishangazi. All the way from Burundi, East Africa, that's no kuisi yose. I love support everybody in our country. I love it if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Support Star TV only. No supporting izina ryanje. Ubundi izina ryanje ntaho ugiye kugeza. Ariko bikugwara aho bizokugeza. Hari byinshi uzomenya, hari na byinshi uzobona biciye hano mu bwami bwa Star TV. Bashuga mami nizo ziriha ibyo nshaka byose zirabikora sishaka kwibabariza umutima. Iyo ni indirimbo igiye gusohoka, ni indirimbo imeze fresh, ni indirimbo ya Izere, ariko kandi ndayituye abantu bose bari ko baradukurikirana ku ma platform zose zidandaza imiziki. Indirimbo irahari, ndanayituye n'umu invite uno munsi turi kumwe mu bwami bwa Star TV. Ni cyana ciza hariya. Buriya iyo umuntu avuze ko umuntu ari icana ciza nyine ibintu nyene aba yaravye. Ubundi we waravye biki? Nibaza kuri kuradukurikirana. Iyi ni Star TV, ni urubuga rw'abantu bose, ni urubuga rw'abarundi bose muri rusangi. Zimaze korana ibiganiro byinshi bitandukanye, kuva muri Burundi Film Academy, kuva muri sinema ya 2/5 indwi, kuva mu ntara ya Gitega, kuva mu gihugu cy'u Burundi. Yamaze gushika mu bwami bwa Star TV. Bamwitarina kono munsi dushobora kumwita Amanda dushobora kumwita uko ni na film iri kwirarabwa neza cyane. Baragati yaronse ibintu bye biri gucamwo gakega kariko tuzi ko agafaranga kari kuboneka. We don't know, bibaza ko tuzakumenya byinshi bitandukanye. Reka rero tumwakire mu bwa Star TV. Ngumye ndamuvuga no sanga ikiganiro tukirangije ndiko ndamuvuga. Reka rero tumwakire. Hello, my sister. Hello. How are you doing? I'm fine. You're good? Yes. Yes, tikuna alina gitondo cyari kimeze gute? Cyari kimeze neza. Cyari kimeze sawa? Yego. Agacayi kabonetse? Kabonetse. Agacayi karagoye muri no misi ariko agasukari kaba kabuze. Ariko isukari yahasuye kuboneka gake gake. Nyene mu mufuki iyo bitameze neza niho bigorana, ubundi umufuki bihari. Uri muri babandi ufite sheri umubuza kunywa icyayi? Icyayi si cy'abahongora.
Sinarinda nabizi. ariko hari abakobwa uzabona ngo icayi ngo si iwanyu. Je ndakunda icayi. Yo ku bakobwa ni bon. Icayi ngo ku bahungu ngo bituma batiruka cyane. Maybe. Nawe ntacikunda none. Anacho nko. Ubwo uvuze ivyuzi. Yeah. Je nkunda kwiruka vya danje. Nivyo? Niyo mpamvu ntakunda isukari. Ibisosi. Okay. Abakurambere ngo nibo babivuze. Ukunda ibirura? Nkunda nyene ibirura, ibintu nyene amahenesi, tangawizi. Ndabona ivyunyu washa Starboy. Amakuru y'imisi none. Nukuri ndashima Imana. Ariya kwa muri famille Bururi Film Academy amakuru yaho gute? Tumeze neza turashima Imana twese. Hajya soro mubonana kangahe ne buri mu kwezi? Ukwezi gusane aguma yirukana aguma hamwe. Digake dushobora ukwezi gushaka guhera tutabonanye. Hako nyene akamesaje nyene ntikabura. Niko arabaza abantu uko bamerewe. Iyo muhuye akana kunda kukubwira naga katabura. Kora ko umuvyeyi buri gihe abasize uteremetwe wiwe akantu mwibukira ko soro agaterme duhuye barumva nyene ndagakumbuye nyene vyatanje. Jewe iyo duhuye kenshi nkunda amajambo avuga kubera amajambo avuga ndaba inspire nayo. Hakuna vuga uminga yateguwe nyene. Nyene ibintu byose avuga biri donc birubaka. Ntahubuka. Nyene yavuze ndagubwa neza nkafashwa. Kabisa. Uno musi uri muri film ya 257. Kenshi dukunze kubona ama film akunda gupostinga bara ama full movie cyane. Kubera iki full movie cyane kuruta uko abandi batwereka ama episode iki hari impamvu biri ubikora hari impamvu biba tutaba tuzi twebwe nk'abakunzi ba filme zawe cyane nk'abakunzi ba filme muri rusange mu gihe cy'urundi. Kuki biba ni mikorere yawe washimye gukora kuriye cyane hari impamvu biba? Igituma nari maze iminsi nkora ama full movie ni kubera ko umwanya utankundira ngo nkora amasezo. Ariko very soon ndatangura gukora série. Ego. Bisigura ko bivana n'umwanya wawe. Bivana n'umwanya osi n'uburyo. Kubera série ni ibintu bisaba uburyo kandi bigasaba abakinyi benshi kuba déplacer ama location, amafaranga aho gusa n'amafaranga ra. Oya sha. Kare gutamwo. Amafaranga urayazi gasaba boy. Ako abantu beza ngo ntago babura amafaranga ntabwo bakina. Naje muri beza ndimo. Ndimo vyada. Ubwo rero ndabimenye yawe. Ubundi abantu bari kukuraba cavuga ati umwana kugira akomeza ari mwiza. Gatubandanye gukora akazi. None niba yayame. Ako bayagutaye nkora. Ako mwana nk'ubu nakwinoti ntangira akanimero. Sai nimero n'ubundi nubwo ntozitanga. Kazi arabazigira badariwe batiriwe baraca kuri jewe. Nyene uburyo buragoye. Nifuza kubona uburyo kugira ngo nkore série. Insigaye nkunda filme sinzi gituma. Kera warazana. Ngoro umunebwe. Usibye ko nari umunebwe. Je natanguye gukunda filme ku mupfakazi mbonye umupfakazi. Umupfakazi afanira vini. Yes. Kwera ari filme iri professionnelle, sinahora nda filme z'abarundi. Rero shambona iyo ninjiriye. Ni filme ikoze neza. Irimwe ubuhinga, yarimwe ubuhinga, ikoze neza, story nziza. Chandaba inspire nayo. Niko kuja muri Burundi Film Academy rero. Iyo filme kumenga yari nziza kandi ifilme zimeze nka kujya nituko turazibona zigaragara cyane. Iyo filme yasa neza ukuntu na image ngaro uburyo yari garagara neza. En fait kugira ngo image d'abord ibe nziza. N'ibindi byose bibe byiza tangura story. N'ukuntu yubatse. Hama rero hagashaka kurikira ama image n'ibindi. Yeah. Kora iriya film ari uburyo umenga yari promotinze iragenda mu bantu. Nukuri tugomba tureke na promotion. Donc ubuhinga film ibikoranye nibwo butuma iba nziza. Nka yindi wakina Etat Civil. Ile sinema ni kali. Ijana umwana nzosiga. Nubu ndacayira abangaryohe. Tungepata franga tupatie hata episode 1 2. Lakini soon nitapatia. Tupata franga. Part 2. Ile sinema yenderereshe ikintu kintu. Vuba cyane. Ajya film yibandanije nanje nayibamura. Kandi warajumera ko zonkinira sabo. Ijya uyibandanije. Mundi bintu by'ama Etat Civil. Sawa. Ziburara nyine. Nifite icyara nkagicamwo gakega. Mzee wa mishangazi. Mzee wa mishangazi. Mishangazi tayari. Iri kabandanya je nemeye ko nzobandinko. Ariko izobandanya.
ijya ni nziza ahubwo abantu bafite imitahe bumva boshigikira abana b'igihugu support Irina kabisa kugira ibikorwa bye bibandanye nimugume musupportinga bari abantu atacu bari gukora hari abantu mugwa musupportinga bifite abantu bari gukina uramuha amafaranga yakoze iki afise umuboss ari kumukoresha urugumu muri hirinzo ariko uyu nguyu afise urubuga rwiwe ni Irina movie urumva afise ibikorwa vyiwe mumushiremo amafaranga uyu wona muzana amafaranga ati Irina James amafaranga kina cinema amafaranga izinjiza nubwo azoba ibihumbi 100 y'amarundi tuzoyagabura 50-50 ukazana film ukazana projet ugashiramo inoti hakakinwa film ushaka nushaka bakakuvuga mu ikizina cyawe fresh sawa izina cyawe cha hatari simvuze ikizina cyawe kibi uyu umuntu avuze ati kiriya kidogo swati ni kidogo cyiza canke kibi muzoze muvuga ngo navuze kidogo ngo nagisuvuga bwo ni kidogo nyene cha adanje mvuze ni kizina dushaka gukuza kire kinini yavyatanye so inyuma ya Etat Civil uno munsi novuga ko watuzaniye filme wise Amanda reka ndayo ko connection ziri gukora kubera ko muri no minsi mbona connection ziza zishatse nimeza kuri kuraja ku rubuga neza na neza ni gukora bakino kiganiro ni full movie washoye kwita Amanda washize ahagaragara ryari mu munsi umwe imaze gukwiza abantu 10,000 bamaze kwiraba birenga wiyumva gute aho ni mu gihe hari haheze igihe kitari kinini ariko kandi kinini kuri je ku ruhande rw'iwanje atagikorwa kigiye ku rubuga rwawe urazanye Amanda irakwije 10,000 birenga ku munsi wiyumva gute canke wishimira igiki muri ako kanya mu gihe ubonye igikorwa kigeze ahantu nka kuko 10,000 hari imitwe y'abantu 10,000 sibake ni cyane nubwo uvuga bwiza irabamwe abantu 10,000 usanga atari 10,000 biza mu kwisi wiyumvise gute wishimira igiki muri rusange nkishira kwa Amanda nari mfise ubwoba sinari ndisuye ko nta promotion nayikoreye hatari sivye mwebwe nyene bari hafi mwashoboye kumfasha sinari nzi ko abantu bashaka kuyakira aussi que yari filme nakoze kera muri 2023 ni filme ya kera wari warayibitse so rero naratangaye mbonye abantu bayakiriye mbona amakomantere y'abantu barayikunda bari bakumbuye Lucky bari badukumbuye twese nk'abacteur so I appreciate yego nashimiye Imana kubona yitwararitse ibikorwa by'amako yacu tuvuge ko ugira stock y'ibikorwa iyo bikonze wayimaze cyangwa iracyahari iyo bikonze oya stock iracyahari ubundi habura amafaranga disi ariko amafaranga ra mwayamaye koko amafaranga arabuze Stabora zo ko wanyemereye kuzompa amafaranga zoyagutamwe Imana nibishaka Imana nibishaka nkabona nanje aho uzociyabo wo kuvuga abandi ngo nibeza wo ntaye ufise cyaje na amafaranga afise kuko nabantu bariko barankurikirana murazi ko tamura mumpa je murabi ibikorwa byanje baba shangazi na baba bakubavuga je nkunda abashangazi kubera bagira ivyiyumviro nyene bikuze kandi umuntu inoti iri hose arayishaka sawa jucini kabisa ega buri imishangazi nubwo ibirondera abajene bakiri bato irayondera ariko ikarondera n'inoti kugira none ntibaho kugira baronka yo batanga none batumva ni motivation reka ukamenjera motivation agira umenjera gifadika numva umushangazi agira motivation no kuronda mera kubera ko avuga ati hari umuntu uza kuyaha ni ntaba ntayafise nuko sawa tuzaturira ku kintu kimwe Irina tugira tujemo neza na neza Irina hari umuntu yavuze ati Amanda niwe yapostinze avuga ati mu bisanzwe nta mushuga mami akenya abaho nkuko atamushuga daddy akenye abaho aho ni mu gihe jewe ndi star boy ngiye kurondera umushuga mami nta mushuga mami zorondera atafaranga afise ni muri umukobwa ukiri muto nta mushuga daddy uzorondera atanota agira icyo kintu wowe ucyumva gute muri rusange ariko kuri kuko umushuga mami nashaka kuza akubwira icifuzo ciwe deja gusumba amafaranga atayafise mugabo kenshi usanga bafise amafaranga inzu imodoka osisida VIH iki na VIH nuhise nasida abayifise niko nabonye memesi zibivuga kandi ngira nivyo uwo ni umushuga mami bose n'abashuga daddy nuko nyene ega babarihe byo bariruhiye mu mitima ashashima
kuyigura cyane kugura oya erega baba bararushe batembera n'abantu benshi hako jemba nibaza ati afise kumbure umugabo w'umusaza atakaza ashoboye ariko niyo kategori iriho hanyuma abafise umusaza atashashoboye akavuga ati reka nironderera umujene ubundi mutemwa amafaranga aho dusha dusubira muri kamashu ibuka kamashu byatwigishije hari abandi bantu usanga babishoboye kamashu dusubira muri za story za kera twakora kubera ni vireye n'ubuzima tubayemo hari igihe rero usanga badakwiza amaturo muhira donc hari ibintu byubaka urugo bitari amafaranga ugasanga ntibavyitaho bishinga ibiyeri sometimes ugasanga urugo rurabomotse rurasambutse agashaba abapfubuzi ba Starboy mzio kufubura nivyo sijawahi kufubura mtu mimi lakini binakuaga binakuaga urumva ashaka genda muri ubwo buryo mugabo bataganiriye hanyuma ngo bamenye ikibazo cavuye he kimeze gute donc usanga rero bajya mama bakuze bishinga kugira mu bana bato abagabo bakuze mu bana bato look iyo baho ikiganiro bakamenya what is the problem bashaka surviving ibibazo bikakemuka ariko muri ico gihe tuvuze ibintu by'amayoga abantu bayacamwo nibaza ko ari abagabo cyane kuko numva umugore nko mayoga cyane ngo arashaka umugabo byari baba hari abagore banyo barahari agahema n'umugabo umugore wanje ubundi ni cupa urenze uja mu nzoga ujana umugabo wanje ni cupa kubera ko nkunze kumva abagabo ari bo bavuga ati umugore wanje ni cupa bitandukanye n'umugore kuvuga ati umugabo wanje ni cupa bon kucerekeye abagore sindi si mugabo hari abagore vraiment bakunda inzoga nguri umugore ukunda inzoga cyane ujaniranya byose uja no mu zindi ngeso zitameze neza abanyarwanda nibo bavuze ati abakobwa b'i Burundi ngo turanywa sinzi nanje sinywa ngo ndabimenye Jenyo amazi n'icayi ndufana tukiri ngaho nyene icyo kiyago ujyanye tukigize ko gato nyene baza ko ari abashuga mami n'abashuga dadi bari kutwumviriza ubundi nimba uri kuri nyanyumviza je nta mushuga mami nkeneye nimba uri umushuga mami uri kudukurikirana kubera ko nta byishimo nogira ko buduhombeye sabo kubera ko yumviriza ikibazo kiza kuhaba nintwara umushuga mami izongora kumusoma nkuko nosoma umuntu nyene mbakomeze fresh izongora kugira feelings yo mu gutembereza tujanye zo kwicara ikinyuma nicara imbere kumera yiwe asha kwica ariko ngo banafuha kubi ngo bariya yosha kwica Starboy kumera yiwe usanga bazinanye n'inzego danyurofa baragufunga banakuweka ndani gituma zanyi yo story hari poste la fois passé ariko mbere yuko ndayigarukako nikanse ni uvuga ati kubera iki atamuhungu ndabona aja kumushuga mami akenye pasa akavuga ati urunguru ndarukunze kubera ko rurashaje bise ivyumviro nyene bikuze ruse nyene bise subire nziza abahungu baje kubashuga mami bakenye yareka nawe ugiye kurondera iki kandi ko tageta bara amafaranga izo surire ntituba tuzifise natwe tutarasaza icyo amahera makadashoboye menshi aragishobora ubundi umushuga mami ahari hose canke umukobwa ukuze abana n'umuhungu akiri muto amenye ko yakundi gwiki inoti izo kandi ntizikunze kuba amafaranga n'ivyo afise kiretse bya bindi bavuga ngo Imana yambwiye n'abandi banga Imana yambwiye usanga bafise ukundi kuntu biba vyifashe kare kasha Starboy amahera n'ikintu gikomeye bisigura ko n'umugabo ashaje muri uno mwanya ari kumwe n'umukobwa akiri muto amenye ko batamukundiye urukundo ni faranga n'amafaranga kabisa najeje ukazomora n'ikizungu gishaje shaye kigabo gishaje nukuri kizaga gifise amahera ata amahera gifise ntiwojayo mwambiye wanje sindiko ndagenda Starboy ako wagize umusheri bana ukagenda kugira mumfashe ntuzavude usazira nawe niko nkunze kumva abavyeyi bavuga fasha gusenga no bambwira ngo uraho urongoresha aho sinzogene ntabonye mu kaza ega si wowe wenyine nabo barabikubwira bamuza batanguye guhara ngo mbagaze mu bazukuru 5 3 atinyarutsa ni twese n'ukuri jene mbonye umuntu uzenya umukwe abwira mwana wanje hano ubona ko imyaka ikujana
kabisa ivyo impamvu ndabigarutse ko nibaza ko ravuwa passé ari post ya trending sinovuga ko ari umukinyi wa filme Iva kubera ko amaze kuboneka niburi buri nko muri filme imwe kubera ko umukinyi wa filme n'umuntu aba yarabigize umwuga gumagaragara kandi ujya umuntu azakagira bip agaca agenda cyangwa imvuze ati yari umu youtuber naho numenga naho nino banihenze kubera ko yarabijemwo ahita agenda nashobora kubura kategori ndamuklasamwo ariko ikiza nuko ari umurundi kandi ivyo ngivyo aho turatubona nyene abijamwo sometime bisigura ko abikunda hagaragaye ifoto yiwe ku muntu atarazi Iva canke nuriya mwigeme bari kumwe mu rukundo eka nta mwigeme mana yanje basi nuriya mukobwa basi nuriya mu mama hago umuntu mwita mu mama kubera ko mwita mu mama nuko rasa n'abantu bakunze n'icyo umuntu adasana nkajya Iva aga ubukene ni bubikoye il faut chercher l'argent vraiment ara bakobwa bagunyobora mu post reka twarafuje turondera amafaranga none ntimutubona yamwe nta mafaranga mugira nico gituma wacha tutafute basi mpaka ila tu namwe bwagiye mora mutugeze turondera amafaranga oya tuzeko kwima imani mwijuru ego ubukene burababaza buraryana mugabo nukuri erega ko abona umuhungu yahomvye Starboy of Mona umukobwa yamenje umukobwa akaba ari wagenda ku muntu ashaje cyangwa mugo umuhungu ucumengo ntimwa ku mukobwa naho ugiye kumutama biraza kukugora kujera kubera ko umukobwa biragoye yuko agenda kumutama dufate izatura tazigira neza bisa bigora kuko umucyo mu bahungu mugabo uri umuhungu uronse umunyokuru uri umuhungu byopfuma kuja mu bandi bigeme bakiri bato uronse umuki uri umukobwa aronse mutama nyene atwara imodoka neza uri umuhungu uronse umunyokuru mugabo uri umuhungu uronse umunyokuru tuzoja mu bandi bakobwa kimya ako kantu niko kabera uri umuhungu mengo yosha kwica mu nkajya Iva iheza akagira uburofa imana mwijuru ujya mugabo ntiyosha mwica murasi uvugisha ukuri sinzi imyitwarire mugabo rero ukuntu uri umukobwa umengo ucomotse hamukagaruka kidogo uvuga daddy nisamee daddy iyo systeme kombe ko uzizira nturahonja ku gato tugiye ariko wanciriyemo reka tubandane tubona amaposti menshi atandukanye kutaraziva aro Chanceline from Burundi Film Academy nahageze ndagutegereje ego yes murambabarira mvugiyemwo ni Chanceline tugatwara ikiganiro kuva muri Burundi Film Academy ni mutonya wuye yicaye ahangaha ni manager wanje ni manager wawe ariko kandi ni mutonya wawe kubera ko yaje after wewe ego so rero abantu baguma babona dupostinga Iva nuriya mu mama bavuga ati je kuri je ndavuga ati none ni gwa gasore turi gupostinga ni independence du Burundi urumva ni ncungu abantu bo muri Amerika babaza ati uyu n'umugore wiwe cyangwa ni mama we mani mwijuru ni intwaro ujya muhungu ararinda mbere ararinda mama ndakubera iki apostinze umugore wiwe ujya mu mama arakuze we shuwani abuze ngo afite imyaka 46 ndahajya Iva afite imyaka ingahe vrema Iva bavuze ngo afite 26 ego urukundo rurabaho nitumwinjiriye muga vrema tuba tumuzi mu buzima bwa busanzwe ngo si sawa kabisa ariko ushatse kuvuga ko Iva nuriya mudamu wiwe jewe narapfushe kubara Iva narinda muzi yari gutumaza kuri wewe yari gufumazi wanje wewe wamuhereza iriya modoka oya sawa warumuzi cyangwa wari gutigita nawe ukayimutamwa kiraheze nta noronka kabisa ariko wari gutigita ubu unye woronka umuntu mukundana w'umusore akakubwira ko akeneye imodoka ashaka kurondera umushuga mami kumbura imuta yewe naje ndayikeneye wokoresha ingufu kugira uyimuhe cyane wovuga ati genda ubwo rukundo nkako ngira arigira naje ndayishaka ariko ukibona ijya sanamu ya Iva kuri airport n'umugore wiwe ku ruhande rwiwe wewe waciye ubona iki muri rusange aho nyene for the first time warubonye ijya sanamu cyangwa ijya foto ku kibuga cy'indege yagiye gutegera umudamu wiwe ofete gusa ikintu nabonye cyane numvise mu mutima sentiment numvise ko gusa sinzi ko zoronka ingufu zo gutemberana n'umuntu urukundo hari ukuntu ruryoha uri kumwe n'umuntu mungana
bati musumbana nka 5 gutya urabibona babe mwibarabara baby wewe mutamikana lala wewe ariko umuntu arinza agira ingufu zo kumupostinga no atanzia wapi asipomposti atamuua kivipi sasa shakula pesa zake anaishi juu yake anaishi kwa ajili yake maisha libadilika kwa ajili yake tusidanganyane tuseme kwamba kabla haja kama uko mtoto mwenye hela unaweza tembea na huyo mama aje kivipi unatafuta mtu mwenye mko sawa oya semesha ukweli wotembera n'umuntu agusubye imyaka gute ushamira iwawe rondera umuntu munganya imyaka niyo sawa nukundo ruraryoshe ko hariho n'abantu babironderana bakabironka Starboy ikintu je nk'ubikintu ntokora babuja we nagukeneye umutama nagukeneye umutama wewe afise amafaranga Starboy nukuri biraryoshe kuba uri kumwe n'umuntu wumva wakwemera mu bantu wumva uri fier nawe ndi kubona Starboy nkavuga this is my baby boy this is my husband wumva uri fier n'ibyo bintu akari gusanga imana rero ari we yamwereka reka n'abana mbabari abantu basenga cyane bakavuga ati ninterekwa n'Imana iki kintu je sinzogifatira decision bashana kuri Imana bakomeze mu rukundo rwabo kandi n'ukuri ambabaje ntibaciri urubanza turi gukomanta ariko kandi umuntu gukomanta ku kintu yaba twafite uburenganzira twafite uburenganzira ntibazodufunga oya bijya sivyo kandi nawe neva ntiyofungwa ngo nuko ngo yakundanye n'ujya kubera ko bavyumva namwe ni sawa rega je abantu bakundanye nubwo bataba baberanye ubwa mbere baraheba bakaberana mu ayo uzosanga ivasiga n'ujya mu jambo hari ukuntu bavuga ati iyo abantu babana umugabo n'umugore barasa oya nivyo mugabo peut-être ngira ni mu gihe haba hari urukundo rwuzuye Starboy nayiva ko n'ujya n'umugore wiwe anytime iyo bibarutse ajya bari mu kugira mariage vya vrai bazogira mariage vya vrai bagira ndakwambitsa impeta ariko uribuka ko hari amafoto yagaragaye iva ariko aramudota ku sanamu oya bijya byo kusanamu ntivyari vyerega je hajya narinzi byari ivyo Jahaja oyavuga basi nari mwebwe mwabona umega sivyo hayi twari tuzi ko ari amabeze kujya umuntu agomba gukora ikintu kana akakora beze nibaza ati bari nka filme canke bari amabeze nukuntu rero ataraberewe kuri ijya foto ijya mu mama wiwe mama usanga ariyo foto yagaragaye kubera ko ifoto barungitse ukayisohora itandukanye n'ifoto ujya muri photo studio kubera ko abantu baba bari mu kazi kuko amatwi asumira umukobwa yaba muri Amerika no muri Amerika nta mafoto meza mwanya urashobora kubura nta bantu muraganira bari hariya bakakubwira ati nta mwanya babona kwera ubuzi abantu bari hariya nzi ko baganira gusa bashaka korosha mu bwenge kwa baru bisigura ko ufite ama experience menshi oya je ndafise abagenzi banje baba diaspora niyo banterefonye sindabitaba kwa ndazi baba bashaka kunduhukirako anakupiga story mnapiga story saa moja madakika alafu kimwambia nicholee hakucholei sasa wewe unakuwa na target ya kuchoresha sasa kama unicholei mimi tusiongee nukuri unasikia mtoto wa Gitega mimi hapana mtoto wa Gitega nipoteza muda wangu alo urakomeye mu Burundi alafu nicholee alafu sinipi tuongee nini potea mtoto wa Gitega ukishasikia kwamba kuna kijana au kuna mtu fulani anataja kwamba wewe ni bora, wewe ni mtu wa kwanza kutokea kutokea Gitega, mtu wa kwanza mwenye anacheza filamu vizuri, mwenye anajipanga vizuri kisinema, kifilamu, vitu kama hivyo, unajisikia aje? Hiyo nafurahia unanipongeza nakwambia shukrani si siku ya kwanza alafu siku ya pili unipigie nilikuwa nikusalimie salamu taikula mkama nukuri utakuja kuolewa na wazee sio wazee hakuna vitu za kupotezeana muda je urambwiye nukuri ndagufelicite ndakunda ibikorwa byawe merci mugabo ntushuntere umwanya ngo umuntu telefone nambari urankunda bivuge dina ndagukunda turashobora gukundana wa utaki kupita agenda gukinyanza rake kugira je nabagenzi banje barabizi Starboy turi abagenzi by'ukuri hari umwana dutakayaniriza none hari umuntu kwawigera ambwira ngo ngo kandi ngurakundana na Rina ngo umusaka ego karashiyo mbona jeze ntani se niyumvira ujya n'umusista wanje ati karanyanya iramugize umusista wanje yo bash bazovyumvira zabibesha bana basenge mwizina ryaye yego kabisa nuko rero amafoto yaravuyeho n'umusinaza ko turindire mariage
matosumira anytime haraba mariage bimeze neza tubasabire urugo ruhire ego nukuri impande z'abakomeze kwere urugo ruhire kubera ko abantu twese ntidukunda bimwe chake asongu oya muga abakobwa twarapfusha zovyumva na sheri wazovyumva gute nimba mwaramupfungiye ibiyo asha nta kundi reka twihangane ariko je nabonye uriya mukobwa nyine ameze fresh yambaye complet ya danger aya y'inyamerika ra sawa ntago wabibonye we okay bada komante ariko menga ni gwagasorera ku masati y'abantu ego kwe arundi murakunda utuntu turyoshe abo turakunda show urukundo gutumemesa asho ego kwe utumemesa nitwo mbona bapostinga apa na apa everywhere ariko ivara baye umusare w'umunsi kandi yaravyibushe ubasiga agenda gara ashi ntakiramutsa n'abantu cyane ko yatabaho ku mafaranga ra muca bumugirira inzi nta muntu yomugirira inzi go baje kiramutsa na risk yake kandi abeho nukuraryohe kandi nyene izi usisikilize watu iva pia muziko kabisa arabizi wowe uba kugwawe ugubake fresh tukomeze kugusengera kugira ibintu bigene neza cyane okay turaja kuri stati zawe rafapasi ukuntu nabonye uduposti twawe utunga gatoki vuga Fanira Vino ngo yaravuzwe like that something like that yaravuzwe muri ibi na biriya ubundi bashaka gushikiriza yahe message kumbure ku bantu tutabona stati zawe bakunzi ba filme zawe tutabona kumbure stati zawe kuri WhatsApp washaka gutanga iyihe message kumbure utwumvishe ngo ndava tugira ibintu bitari ivyo oya mugasi ibintu bitari ivyo kubera oya bisanzwe umuntu aravuga kandi je uburenganzira bwo umuntu akavuga kuri kamera zanje na muzi ofeti zia stati urazi ko yaciye nanyandikira aciye nasanga inbox aranyandikira ashambwira ngo madame nimba atari mademoiselle nikafika na mu block nari ngize kuba ofeti hari ukuntu tuze ku ma screen yanyu ugasanga tuko turabesha ibintu cyangwa ugasanga tuko turavuga les vies privées zacu nakujya vyagenze kuri mimi ego donc iyo tuje hano tukisambura hama bakatuvuga simomona n'impamvu yo kubabara kwera uba wishese ane turi babiri hari undi muntu tuba turi kuma Star Boy bomba za life story yanje nkayivuga ngaha hameje bagasha banyanda mwikundi no babazwa n'iki gute ariko ari ukuntu numvise ngo mu maziza ku muntu gasanga kumbure bivanye na santima ziwe akumva nyene yo kwibuka bimwe bibi yakiyemo navyiza akabisangiza abantu oya gupartage story abantu si bibi ikibintu kukuntu usha tuzana amasantima ugasanga tuko turarira nta muntu agomba duhoze urumva kandi abantu baza gukomanta uko bashaka nko tuko turakomanta kuri ibo message tutari tuzi urumva ego urumva umuntu wese ashaka komanta ukuntu avyumva rero hari ukuntu je nari numvise ngo kandi ngo hagati ya Fani donc bajya abana biwe batatu urazi ko mweruka kumwemera vuba juste hagati y'uwa mbere n'uwa gatatu ngo baravukana hagati aho hariho umwe wundi mugabo urumva hariho je aho hantu rero aba hariho je uko abandi bakomanse nanje nakomanse nawe nari yabitanze message arabivuga je mbona ndabibona ku mikubito hariya na hariya donc ego gupartage inkuru ni sawa ni vyiza kandi nta muntu aba yinjiye mu buzima bw'undi muntu ahubwo ukomanse ku byo wumvise si jewe niko ndavuga nirina rero ukomanse nanje nakomanse mu bandi urumva none rero yashavuga ngo iryo zina ngo nshaka kuduza ngo ngomba kumucako je sinashaka kumudugirako kuko jewe n'igihe ngiye muri Burundi Film Academy sinadugiye kuri we niyo yarari mbega ego muri academy mbere niyo yarari ariko jewe nta promotion ari promotion muri garamona kuri page ziwanje ariko na promotinga canke reka yagira iki no cyane ubishira mu inzigo kubera tarabo kandi nta nzigo nimwe ihari Star Boy kila mutana risk yake sivyo none wowe kugira ngo tumenyane twamenyanye kubera aho no kandi ntago twamenyanye ngo kubera muna aho rero ngo wamenye ngo kubera nari umwana mubira nde wowe oya we nuri umwana mu ariko haraba bivuga cha abagenzi ba Satani baje je nta ngorane niba bivuga je ndo ofete je mvuga umuntu ko ndamuzi bivanye na bisigura ko rero wewe tu critique les gens canke abantu baza bakavuga ubuzima bwabo hama bagira ico babivuze ko kumwe babivuga bakaca bashavura abo critique ubivuga n'ibisanzwe yes uvuga n'ibisanzwe none twese ko amaposti yacu tugira ukagira ngo twese kwama muri positivity oya
baratuvuga nabi kandi tukira underground bakunda kuvuga gute ntaje bikubwira en fait jewe nazi ikintu bakunda kunkomanta iyo nikoreye udufoto utuguru twibereye hejuru usanga ngubwo buguru ngabaguru nayinka ngubwo twabudoda mwisombe twaburya urumva ivyo bintu rero ntaco biba bikimbwira kuko nije mba nishese kajya gafoto nje mba nagasohoye gusa ikintu badatahura nanjye nabambwira ko kuri Facebook age mpora ni postingira poste bakantuka ntibamenye yuko nanjye ivyo bitusi nje nari nishakira nukuri akaza ngaka gutu kukaraba ati shanda abakinye atana abahejeje nabaranga kandi urazi ko ibintu vya mitandao bisinge kuwepo nukuri mba mbona umenga ubuzima ntiburyoshe nabwo ryo oya filme zidahari umuziki udahari aya makomantere y'abandi natudahari byoryoha gute abari shonyene zitese okay last day nabonye picha yawe ugaragara bagukoreye ifoto baragufuta tatuage ako gatatuage ufise gato ngahanye ya cyane ko ari ifoto igaragara wengi kuyifuta wavuze ati ifoto no munsi ntabwo ukenewe cyane ntagaje ngira nari nayifutse oya ikintu cyose nkora bandi proud yacu ubu uri proud yacu bisigura ko nitwabona urongoye n'umusaza uri proud y'uwo mutama ariko ngo arabatama bahasha ngo birirwa mu bwiza arano kuri sisi ngo bangwe ibintu by'imiruturutu ibintu by'umuntu Barutazaro ibintu by'imiruturutu ibintu babyita ngo Barutazaro hari ibita Barutazaro n'ukuri kandi ko turafise Barutazaro turafise tangawizi turafise miruturutu ivo hari yindi bita umuntu uzenya bayita umubirizi ego kwe ariko urumva batama ko bariko bariyubaka hari umuntu yavuze ati ari umujama nkunda yitwa Babanjira muri Tanzania ukabona ngo abazengo bariko badutwara abakobwa ngo kumbe ngo banashinda ngo kwinywera imiruturutu sasa wafanyaje akahawa ega mabibi zao labda wanakuwa wamewaje ila tunasiye ngo niyo tuca zaba dusanga nako bwe twashaje nitutahagarika kuguma dushuha nk'abajene zaba tunisanga muri iyo miruturutu uza murasenga dusenga mani zirapunguza ubushuhe kabisa nuko nibaza ko iki ni kiganiro twakoranye ariko reka twinjire neza na neza muri Amanda Amanda full movie yerutse kujya agaragara nubwo network zanse ko ninjira ku ndabe juice network mu Burundi iriko iratugirira nabi kubera ko natwe ibintu byacu ntibiheza bigashikyo twifuza abantu boravye ibintu byacu ntibabiraba kubera ko network ntibimeze neza usanga bigumira kuri Facebook kubera ko ariho vyofuma bakabona na network kidogo so Amanda story yanditswe wibaza kuki cyanye story muri Amanda nka kubera ko umusari umuntu yandika story akavuga ati narayibonye ku nshuti yanje hari impamvu ndayanditse byari bimeze gute muri rusange igihe wari kurayite ko Amanda inspiration yavuye kuri 72 heures 72 heures no 72 heures n'utunini chakinini baha abakobwa ni baha bande babaha abahungu baha abakobwa okay abahungu baha abakobwa baha abakobwa kugira 72 heures yiha umukobwa kugira ntasame sawa rero inspiration nanje yavuye ngaho naho bari bamaze kukiguhara oya ntibakimpara ahubwo niho nari nkime uburyo bwo kwikingira oya sinobihakana gusa ahubwo natsanze ndumubono ariko kuvuga nturakimagari Imana iri mwijuru 72 ntaho ndanye nukuri kw'Imana sindi wera mugabo nta 72 ndamira aho varagi mabutine sasa oya wanani wanachezaga vumbu wanachezaga hivyo wanacheza bila viatu kabisa urumva rero inspiration yavuye kuri 72 heures ico gihe nibwo nari nkimenya 72 heures kubera undi mugenzi wanje yego mugenzi wawe yakina yambaye atabatambaye botina gacha urumva yaraje ico gihe mu gatondo kari araza mu gatondo ari c'était en 2023 oui aransaba 72 heures nakimenye ntibadisi aransaba 72 heures ndamaze 72 heures niki amasaha 72 amasaha 72 nibiki urumva ashambwiye
yagiye ambwiye ngo Lina ngo kumbe ko bono ngo sasa wewe unafanya hai gusa ni kubera bari umuntu bumenyere gusangira muzinanye oya watu wenyewe ambao hawatumii hiyo septandezele huwa wanatumia sindano wanatumia hizo vitu zote nazijua lakini septandezele ni watu wa mjini labda wewe mtoka wa kijijini kitaka ni kijijini sijaerevuka bana hujui kutokea kwa ile ngambo ile Magitega acha oya nukuri gusa inspiration ya septandezele naho yavuye Amanda ubundi film ari kwitwa septandezele Karusa ngo mukobwa yitwa Amanda yakubaje ico kibo oya siko yitwa nuko gusa Amanda aryo zina nakoresheje you get ubundi Amanda yaje gutera none aba artiste ntibagira amayide menshi hari indi zina wari watoye twumve iyo yani mazina wagizemo sha harimwo ba Suzi nakoreje muri Kamashu uzo kumviriza amazina twe dukoresha amafilme yiwacu hari ukuntu abameze urumva hana Kamashu yari kwitwa umengo Suzi yes urumva rero nashangira inspiration kuri Amanda gucyo ivuye kuri septandezele and then ndumvira abanyeshure kuntu abanyeshure bo azi n'abakobwa bo ntibagitwara inda hari abanyeshure ngo nibo bazikoresha sana bazikunda cyane hari izo boro naco zica ubagiye n'abaganga bakubwira ko umuti wa mbere usohoka ari septandezele rero shamba cyangwa nobaza septandezele bashaho ntabwo uzimbutse ibihumbi 10 ntabwo uzimbutse ikimerega n'amafaranga make ujyanye guhagarika ikintu biti imbanyi wagira ugwe mu bibazo ku bihumbi 10 mwibamara ko bitubufuna abana b'abandi oya sije ndi kuvyumva muri no minsi babivuga muri quartier bazeje ko bukubisa agafuni umwana ndakese ariko bumuri umukingiye ubukingiye iki ga Star Boy none kubera iki babizanya abaganga nabo barazi ariko yabanse butandezera ari mbi bamaze gukora ico ciko bakavuga ati izi sebutandezere zirica abantu bagapfa nyine ibintu byose mu manuze uwo buzi gituma abajani bahaye benshi bo muri iyi minsi batavyara bagenda ku bagabo hamani bavyara agakubita nk'imyaka 2 ishani kanarenga usanga ari ingaruka z'imiti banyo ni ingaruka z'ibishinge hari ukuntu ibishinge bavuga ngo biririha yani binajiripa ngo jia nini shindano sometimes inajiripa jia nini ile nani ile sumu inakuwa bado haijatoka mwili sawa sawa unaweza jipigisha shindano ya mwezi mmoja au miezi mitatu hiyo miezi mitatu shindano ikaja kujiripa mwaka mzima unasikia shindano 3 shindano za miezi mitatu uragiye guteza urushinge amezi 3 after that amezi 3 heze hiyo shindano ikaja kujiripa mwaka mzima unasikia ni too much ni miaka myinshi erega nayo mapilire nizo septandezele si byiza kuzifata sasa mimi sikuntaoa nikikuoa nikiona unamaliza mwaka mzima au jaza ndakuuliza wewe ulikuwa unatumia maseko sasa urumva mugari cyenda nahora ndazibanza vuga ati si byiza ariko nyene sha Star Boy hako nina nahase utandezera uranko kuri kwimana bari nk'ijoro nta gihugu cyoza ngaho muri commentaire cyamuhaye utandezera naza bivuge umuntu yabomo urumva rero na mutonya wari na hariya igitega undaza ari muri ya hotel nziza cyane Sango Hotel dada mbona shikiramo nyene mumeze neza arakwagira neza hajya ahantu hameze neza ra njyewe kana batemwe promotion y'ubuntu kubera ko nabonye ari ahantu heza nta hantu nkunda kurara ni munsi y'ahantu nize muri Jeto dusuhuze n'abantu bize muri École des Travaux Publics Éducation Technologie et Harmonie okay muri Jeto ahize bose tubasuhuze turabasuje cyane wisanze muri journalisme n'abanyagitega tubasuhuze Kagitega ni heza cyane kandi hava n'abana beza haryoshe kuruhukira no hantu ugiye uronka vibe ya bien kurusha izindi ntara zose ugiye ubuvuye Bujumbura rina tuja ku musozo Amanda yawe hari kwiragera hose nibaza ko nukuri iri guca mu nzira nziza cyane dusabika abakunzi ba Star TV kumbure turaguhereje umwanya w'iminota 2 kuya dusozera ikiganiro cyacu saba ikintu wifuza abakunzi ba Star TV micro ni yawe ndagiye d'abord abanyeshure cyane duhanurane birinde kunywa septandezele birinde ama planning familial atango bafise and after ndasaba abakunzi ba Star TV bose mwese aho muri mucubera Imana yabahaye munshigikire ku ma platforms yanje yose nkuko Star Boy mwabimukoreye nanje munyizere muri bwa bumwe muri bwa rukundo
Facebook page ni Lina Movies, YouTube ni Lina Movies, Instagram ni Lina Movies, TikTok ni Lina Movies, all platforms izina ni rimwe. Ata mwebwe nta namwe nogera, ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe mudushigikira, ni mwebwe mudutera inkunga. Sivyo ba Starboy? Uzura tukamwa mabisi nawo banse. Akumwe washizemo ikigongo cyane. None n'abandi ntibabibakorera ntasavye ikigongo bo bimpa. Bigusaba imbabazira. Kugira babikore. Ubundi ntacyo takoze gira babikore. Babone ko I need them. Nego shaba bikore. Muri bwabo. I need the support. You need the support for your work. From them. Mu hard worker ukeneye ko ibikorwa byawe babikurikirana. Kandi twavuma ndagerageza. Hakuragerageza kandi unagaragara neza muri filime rero. Nivyo? Hako hakuntu watambara utuntu tugufira muri nuje. Muri eta civil. Nako mbande mu kazi. Kwasa neza. Ega sinari bwahije. Byasa neza cyane. Asante. Utegereza gukora biriya kugira ibintu bise neza. Asante. Kabisa rikarenda gushimire. Umwanya wawe washoye kuduhereza. Gisigaye ndaza gushira link muri commentaire dukomeze tumushyigikira Lina icyambere n'umukobwa yubaha, n'umukobwa asa neza, n'umukobwa w'umukozi bisigura iki no mushyigikira afise izo karakteri zose sindazivuze zose kubera ko hari izindi nibaza kutazoba ushigikiye nabi zo ushigikiye umuntu ashobora kugira icyahinduye muri ivyo zo bamushigikiyemo so tumushyigikire dukone n'ibikorwa vyiwe kwera ko ntacyo adakora kugira dushobore kubikunda kwera ko umuntu wenyene ni watuma ivyiwe babikunda arakora cyane kumbure agakora nka vyiza kugira aho n'ababikunda so reka nenda bashimire abafashe umwanya mwese mugakurikirana kino kiganiro ibyo twavugiye hano uravyumviriza bigumize hano cyangwa ibibaye ngo bigumize mu muto sawa akoze gukora share uhereze buri muntu wese kino kiganiro ukore na sabone ugenda mushigikire ku rubuga rwe wandike Lina Movie ibyo twavuze hano nta nzigirimwo nta mutima mubi kandi jewe ndiyamirije umuntu n'inkorana n'ikiganiro n'umuntu azonsanga inbox ngo akoresheje ibyo muntu ngavuze bino ibiki ubahane jewe subuko jewe nkora rero sawa Imana ibahezagire mukomeze kubana nanje nabakunda cyane kandi cyane bose